abo bakozi barafise uburenganzira bwo gushobora kwitwara imbere ya sentare y'akazi y'i Bujumbura naho amasezerano y'akazi bayabimye. Mu mategeko y'akazi umuntu wese yakoze arafise ububasha eka n'uburenganzira bwo kwerekana ko yakoze aciye mu nzira zose zibaho. Twisunze ingingo ya 4 yo mu 2022 igenga amategeko y'akazi Code du Travail, biragaragara neza ko umushahara n'agahembo bakamuha mu gihe aba yaranguye ibikorwa ibi n'ibi. Mu gifaransa bavuga ngo le salaire et la contrepartie du travail presté. Rero dusubiye kuraba n'ingingo ya 13 ya Code du Travail nyene iravuga yuko akazi kose gategerezwa guhembwa iyo kakoze. Rero abo bakozi barahembwe, bari bafise n'amakonte yabo yuguruye muri Kazoza Finance, muri Microfinance, hama uguhembwa kwabo kugaragaza ko uwabakoresha yari yashimye ivyo baranguye. Bigaragaza kandi mu mategeko y'akazi yuko hari amasezerano bagiraniye naho atari yanditse ngo bayaronke. Ivyo rero n'ibimenyetso bikuru vyerekana yuko ayo masezerano yariho twisunze izo ngingo za 4 na 13 za Code du Travail.